Karibu cane gose ndabahaye ikaze mwisange ntimutinye gufata ijambo hari ikivuzwe mutatahuye vraiment muduge mushikirize iciyumviro canyu. Aba n'abatumire murabizi ko abarundi bitugora kuvuga ico twibaza kubera dutinya amaso y'abantu baba bamvuga gute, ariko twibuke yuko kubaho ni rimwe gusa sivyo, kandi kubaho ni né en combien mort en combien, hama ta vie c'est ce que tu as fait au milieu. Ibyo wakoze hagati hari ico wamariye abantu, hari ikintu wowe waragize abo bantu barumva bati passage ya naka vraiment hari ico yatumariye. Uno munsi hari ikintu tuza kuyaga, abadede hari ikintu bamariye famille yabo kamene. Abadede barafashe igihugu baraciganzira, bariyiba bebe yose barayivida, amahera amadolare imiryango yabo barayitungisha, ariko ubu iyo miryango yabo iriko irahunga Burundi. Ico kintu umuntu ari le plus protégé du pays ariko arahunga, ico kintu ni giki? Reka uno munsi tucige tugitahure tucumve neza, kuko abo badede bariko barahungisha abantu babo uno munsi nibo kera bahora babwira nkuru nziza ati Nyamitwe ariko aragucamwo, Nyamitwe yarungitse umugore muri Etats-Unis, we ntubona ko ariko aragucamwo? Ko yabarungitse ntubona ko ariko akorana n'abazungu? None ubu abo nyene barungitse nabo nyene abana babo babarungitse hanze. Ivyo nivyo tuza kuyaga ko ni giki kinyegeje inyuma y'ivyo bintu. Abadede ko tubona uno munsi complexe zabavuyemwo basigaye bavuga ouvertement ko imipanga bayironse ko bari prêt kuyikoresha. Ni ibintu bavuga ku mugaragaro, ubu nta n'imigambi kirimwo. Kera ni ibintu twabona peut-être mu magroupe WhatsApp yabo bariko baravuga yuko bazodutema, umwe muri bo basaka twumvira ikigongwe akabirungika akavuga ati rabahemwe ibintu bariko baravuga, uwundi akavuga ati hemwe hirya ejo harabaye livraison y'imipanga bamye baridistribuwamo mu mbonera kure. Ariko vyari ibintu vyinyegeje, ubu ni ibintu bavuga ku mugaragaro batinyegeza. Ndabonye ni Chimamanda nawe nyene arasavye ijambo, reka ndamuduze. Karibu mon frère Chimamanda. Donc niko ndavuga nti aho bigeze ubu abadede ntibakicinyegeza ko bari prêt gutemana. D'ailleurs mwibuke neza yuko bagiye muri Kongo bavuga gute, bavuga bati iyi M23 itashe ibi bintu ngo bizoherera iwacu. Ico kintu bariko bikeka iki ko bizoherera iwabo? Kumbe twari tuzi M23 igiye kugwanya aba FDLR bari muri Kongo. Kumbe abadede bari babizi yuko nabo nyene basaba FDLR. Bama bavuga bati turagiye kubagwanyiriza hariya kure muri Nord Kivu, ahantu mbari à 500 km, ngo kuko ngo bizoherera iwacu. Nous on ne comprenait pas. Ubu ndi kumwe n'abantu babiri no batatu, Teddy Mazina, photographe, reporter, journaliste, umwe mu barundi baba journaliste bonyene bamaze gushika muri Kongo, muri Nord Kivu, pa Kinshasa. Bon, nawe nyine yamaze kuhashika ariko mvuze gushikayo pour faire des reportages kuraba ukuntu ivya M23 vyifashe. Nimba hari abandi ba journaliste bahashitse yari mwibanga ntavyo batubwiye, iyo reportage ntayo twabonye. Hama kagenda arakunda kuzatsa cane gose kuri TikTok, akagira ama space ijya ntuze mwumvirije ijya mbonera kuri yari kwiravuga ko izotema abantu, yari muri space ya TikTok yakagenda. Chimamanda arakunda kuzatsa gose cane kuri Facebook, akabwira abantu ati ibi bintu aya ma discours d'ON aya ma hate speech ibi bintu ni mu bigabanye ntibiriko bituzanira neza. Ego donc nuko nahisemwo abatumire bacu. Hama ikindi ngira abantu batwumviriza, mumbabarire introduction yabaye nyinshi ndabona maze 10 minutes mvuga. Nagira ndababwira ikintu kimwe, jewe nahisemwo kuba umurundi, ico kintu mukimenye. Kandi kubganje uburundi n'uburundi nyene kujya nyene mu buzi. Nkiri muto narize mu école internationale, hari abahindi bavukiye mu Burundi, hari abameti, hari abahutu, hari abatutsi, hari abahindi, hari abarabu. En fait uburundi bujya jewe nzi nibwo Burundi je niyumvamwo. Hari abantu peut-être kubera izi ntambara za M23 biyumvisemwo ko basigara abakongomani plus que bose, ariko mumenye yuko no muri M23 barakira umutembo, bakakira umunyanga, bakakira umuruba, bakakira umuntu wari we wese, Kasayi, abantu bo muri Rubero, abantu bo muri Howele, bose barabakira. Rero hari abantu bumvise ngo watumiye Kagenda, ngo watumiye Chimamanda, baca badugira hejuru. Oya, n'abarundi kandi ndabatumira nyene. Uwanka yangare nta bindi.
kandi mumenye neza yuko ngaha nta numwe ampemba nta numwe ampa itegeko ry'uwo nkwiye gutumira canke ntakwiye gutumira. Vyagusha vuje cugira space yawe widoge, jewe ntaco tuzopfa vraiment, kandi tubibane gutyo oya. Okay, navuze menshi akwiye. Kagenda karibu, Teddy Mazina karibu, Chimamanda karibu. Reka ntangurire kuri Teddy abanza duhe update, hanyuma tuce dusimbira kuri Chimamanda hama Kagenda. Teddy karibu cane. Oui, Ray. Sujet yawe iri uno munsi urabona igenda kuri vers le pire en silence, mugabo tuganira ejo urazi ko na insisté sur en fait ikibazo ca banalisation du discours de haine. Donc ndagerageza kuvanga indimi muzi kumbabarira kubera malgré tout na bimwe twagira la fois passée, malgré tout hariho abantu batari abarundi batwumviriza kugira bakomprene, parce que la question y'u Burundi iri complexe, irivangitiranye. Donc je vais faire ma partie introductive en français, mais je suis disposé à répondre aux questions en Kirundi, en Kinyarwanda, en Swahili, en anglais, pour qui que ce soit. Mais je pense que vu turavye ukuntu iki kibazo gikomeye, parce qu'en fait bagifata minenengwe tuvuye naho no kwigira umuhanga ku byerekeye bya social media. Bon, nkunda gutwenga mvuga ntiyaba ndi umuzungu mba ndi umu expert, mugabo ko ndi umwirabura ndi umu artiste. Nukuraba ugize lecture en fait kubera nakurikiranye ico bita le discours du conflit kuva intambara muri Congo itangura. Donc je vais faire juste une lecture assez rapide, hein, donc je ne vais pas être lourd ou long pour qui que ce soit. Et si quelqu'un veut une précision en Kirundi, en Swahili, en anglais, même en Lingala, je pourrais même essayer, même s'il n'est pas complet. Mais bon, je peux répondre à une question en Lingala, mais dans une autre. Anyway. Bon. Ici, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que, puisque Chimamanda est là, il y a eu un message qui a été diffusé sur différents réseaux, mais qui était vraiment la caricature, mais l'horreur aussi du discours de haine dans la région. Ici, je voudrais remettre une lecture, en fait. On ne peut pas lire la situation du Burundi en omettant de regarder la région des Grands Lacs. Donc, ici, je vais me limiter sur 3 pays, donc le Burundi, le Rwanda et ce qu'on appelle la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je reviens, parce qu'il faut nommer les choses, ce qu'on appelle l'idéologie du génocide ou le projet d'extermination d'une catégorie de la population voyage, ce projet-là bouge de pays en pays. Donc, le projet d'extermination ou qui a désigné depuis les époques pré-indépendance le Tutsi comme étranger à tuer, à éradiquer ou à chasser, cette idéologie-là voyage dans tous ces pays. Ici, ce qui nous occupe, c'est le Burundi, évidemment. Donc, igihugu cyacu Burundi n'ibintu bivugwa ubu, donc abantu bavuga ko bariko bakarisha imipanga yo gutema abatutsi encore aujourd'hui. Pourquoi ce space est nécessaire? Ce space est fondamental. Pourquoi? Parce que nos autorités, mais aussi ce qu'on appelle la communauté internationale, ou alors les diplomates en représentation au Burundi, ou les Nations Unies et tout le reste, ont en 1994 dit « on nous avait dit ça, mais on n'y a pas cru ». Alors moi, je préfère être alarmiste que d'être naïf. À partir du moment où on sait ce qu'est la généalogie ou l'ADN du CNDD-FDD, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été créé, dans quel contexte, ce qu'il a fait, son bilan, et les choses qu'il a fait tout en étant, à l'époque où il était encore un mouvement clandestin ou guerrier, qui était d'ailleurs géolocalisé au Congo, donc au Zaïre de l'époque, mais à l'époque de Joseph Kabila, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas.
quand les gens disent on a les machettes, on a le projet, on va vous exterminer, et l'audio qui a circulé, qui avait été plus ou moins provoqué par Chimamanda, heureusement, parlait, lui, en fait, la personne parlait même de tuer des gens d'Ouganda, du Congo, de l'Est, du Rwanda et du Burundi. Donc, on est vraiment en face d'une problématique où on va nous dire demain, je dis bien, même si à Bujumbura, on exterminait une seule famille demain, les gens diront qu'ils avaient entendu, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas été loin, mais on est au courant que cela existe. On ne peut pas accepter, nous, en tant que communauté nationale ou communauté régionale, d'observer, de regarder. D'autant plus qu'on sait que, comme le space qu'on a fait la fois dernière, la guerre arrive au bord du Burundi, aux frontières du Burundi. La guerre a été nourrie, la guerre au Congo, je veux dire, où le Burundi est impliqué. Je vais me répéter, n'en déplaise à certains, dans une entreprise de nettoyage ethnique au Congo. Donc en disant, en fait, le M23, c'est des Rwandais, donc on va ramener la guerre d'où elle est venue. Donc la théorie de l'étranger qui dit, vous dégagez et vous partez. On sait très bien que le président du Burundi aussi a dit, en fait, on va fabriquer des faux Burundais et ils vont attaquer le Burundi alors que c'est le Rwanda. Donc c'est toujours la théorie de l'étranger, de la personne qui n'habite nulle part et qui doit être chassée. Pour remettre les choses en perspective et pour aller rapidement, on a connu la RTLM. La RTLM, c'est la première radio, c'est au moment où, dans les années 90, la démocratie arrive, la liberté des médias arrive, et l'une des premières radios qui est créée dans la région, en même temps que les radios au Burundi, il faut s'en rappeler, c'est un média de la haine qui a été le moteur principal du génocide. Ce qui se disait sur la RTLM à l'époque, ce qui a été écrit dans les camps de réfugiés par le RDR, donc le gouvernement génocidaire rwandais qui était réfugié dans les camps, Mugunga et bien d'autres dans le sud et dans le nord, en passant par en faisant le pont dans l'opération turquoise qui était menée par la France, les textes qui étaient écrits à l'époque, qui étaient les premiers textes négationnistes du génocide, la présence de Bagosora, avec beaucoup de gens qui ont signé ces textes-là, d'ailleurs, se sont retrouvés au tribunal international, ou alors il y en a encore qui sont en liberté. Ces textes-là se retrouvent aujourd'hui, ils sont devenus des slogans 2.0. 2.0, je dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram sont devenus des RTLM modernes. Beaucoup, on a observé tous, et là je reviendrai sur le Burundi, mais on a observé comment la guerre du Congo actuelle, en tout cas la guerre des Kivu, qui se passe au Kivu actuellement, a été alimentée par les médias sociaux. La négation de nationalité, l'accusation du Rwanda, l'invention du Tutsi envahisseur voleur de minerais. Les chiffres aujourd'hui, je regardais encore les chiffres qu'on dit sur Goma, qui sont totalement farfelus, 107 morts, les chiffres qui ont été inventés sur Kichiché ou le reste, que le gouvernement utilise, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on a deux catégories de discours de haine pour en venir chez nous. On a ce qu'on appelle l'incitation à la haine, donc dans lequel on retrouve la déshumanisation, les appels, les assimilations à l'étranger, donc les assimilations en l'occurrence au Burundi, au Rwanda, toutes ces théories-là. Et on a l'autre catégorie de discours d'incitation au passage à l'acte. Au Congo, on a eu une catégorie de discours qui ont fait le passage à l'acte, donc on s'est retrouvé avec des gens qui se faisaient brûler en pleine ville, tuer, brûler et cannibaliser face caméra. Mais face aussi à des institutions des Nations Unies, face aussi au silence. Là, je reviens pour reprendre ce que dit le titre de Reynolds, comment faire face au silence. Parce qu'on va accepter de mourir en regardant. Alors, sur le Burundi, tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer. Même s'il n'y avait pas de projet, on sait qu'on est en période préélectorale, même si je ne crois pas du tout à ce qu'eux, ils appellent les élections. Moi, je pense que c'est un scrutin ethno-numéraire
qui ne respecte pas même la question ethnique puisqu'elle est floue, mais c'est un parti politique qui décide de mener un processus de force pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dit, en Kirundi, c'est dit ouvertement. Donc, ce que je voudrais dire, je veux rappeler quelques épisodes. Vous avez connu la notion de Mujeri qui était dite par un président de la République, le président Bounouzi en l'occurrence. La notion de Kora, Kora qui rappelait au Kora au Rwanda pendant le génocide. On a connu des personnages comme les Kenny Claude qui étaient tolérés mais même financés par le pouvoir local. Mais on sait très bien que si, par exemple, il y a 10 ans, donc en 2015 et un peu après, sans la vigilance de la société civile et le militantisme, la dénonciation, il y aurait eu des crimes de masse. Et il y en a eu pendant un moment. Je me rappelle, entre le mois de mai et le mois de décembre 2015, il y a eu quand même, le gouvernement tuait à tue-tête, jusqu'au moment où ils ont inventé la formule, entre guillemets, de Kamwe Kamwe, qui a débouché sur les disparitions forcées dont le projet d'Odessa parle. Donc, je vais me limiter là, mais c'est de dire ceci. Qu'on ne vienne pas nous dire encore une fois qu'on ne savait pas. Ça, c'est un. Deux, je pense qu'on peut désespérer de la qualité des institutions burundaises aujourd'hui. Mais je pense que toutes les personnes qui sont là, qu'elles soient civiles, militaires, politiques et autres, même si je pense que le CNDD a créé une forme d'érosion de l'intelligence, érosion de la raison au Burundi. Et je ne vais pas encore une fois citer ou donner exemple des différentes sorties médiatiques du président de la République. Je pense que les gens doivent ouvrir les yeux et savoir qu'on est en face d'un danger. Quand on a quelqu'un comme Gélas Ndabilawe, comme deuxième personnage de la République, ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit au président de la République, c'est Gélas. C'est un personnage comme Gélas qui est complètement à la masse. Et là, je le dis sans équivoque. Et ce n'est pas mon rôle. Moi, je le dis en rôle d'observateur ou d'activiste ou de photographe ou de spectateur de ce qui se passe. Si vous reprenez le discours, les discours de juillet, je pense c'est 16 juillet 2016, si pas plus, je peux retrouver, quand Ndabila avait parlé du Rwanda et quand il utilisait le terme d'assolidamo, etc., quand il disait que sans l'aide des Nations Unies, le FPR n'aurait jamais pu arrêter le génocide, quand on a des personnages comme ça, on sait face à quel danger on est. Donc, il relève de la responsabilité de chacun, de moi, de Reynolds, de tous les amis qui écoutent, de se rendre compte que demain, il est possible qu'une catastrophe tombe sur le Burundi. Je ne suis pas alarmiste, mais tous les éléments sont réunis. La déshumanisation, les appels à tuer, l'assimilation des Tutsis au Rwanda ou à la menace rwandaise, la théorie de l'étranger, du fait que tous les problèmes viennent de l'extérieur. Et pire encore aujourd'hui, et là je m'en tiens encore une fois aux propos de Maxime Prévost et à la Belgique, qui a prétendu que le Burundi était un élément stabilisateur. Tous les pays étrangers, mercenaires compris, sauf s'il y en a d'autres, qui étaient à l'est du Congo sont partis. Et seul le Burundi reste et donc il alimente la guerre. On peut compter aussi la MONUSCO qui se trouve, elle, qui a déplacé son centre de coordination conjointe et des opérations avec les FARDC maintenant qui se trouve à Beni. Mais c'est les deux pôles qui poussent encore à la guerre au lieu de pousser à la paix ou à la solution pacifique. Donc, je passe la parole aux autres. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais le plus important, c'est de dire que personne demain ne vienne nous dire qu'on ne savait pas. Moulakouz. Ok, merci Teddy pour ton intervention. Teddy avuze ati ejo nejo bundi comme dufise abantu bonyene basigaye biyemangira ko barose imipanga ko bari gutema uwasigaye wese ati ejo nejo bundi ntagire umuzungu n'umwe azoza kuvuga ngo on n'a pas su ngo ntavyo twamenye ngo barabivuga tukibaza ko ari inkuru nkuko byagenze muri 94 canke igihe cyo kwaba Idi Amin yica abantu benshi cane akabamara voilà ntihagire uzoza kuvuga ko atavyo yamenye vraiment yego hariho umuntu yanditse ati izi nkuru muguma muvuga yuko abadede bamaze imisi bagenda
nibaza ko atavyo muyobewe dufatiye no kuwahora atwara kijya kintu ca droit de l'homme co kuvugira imbabare CNDH yaragiye nawe nyene ariko hari abaheruka kugenda nibaza ko iyo nkuru nayikuye kuri Kagenda karibu cane gose turaguhaye ikaze. Murakoze cyane Renold kandi Ego ndabashimira kuri iyi space yanyu. karibu gose kandi natwe turagushimiye ku maspace wowe ukora kuri TikTok yo gusensibiliza. Kagenda wambwiye yuko hariho imiryango ine y'abadede semaine passée yagiye muri Tanzania bavuga ngo bagiye mu rubanza iyo miryango ine yose nta numwe yatashe baciye bacomoka. Ego urumva en fait aba tout d'abord imbere peut-être yuko mvuga ivyo onye ndashaka ngire context nka kurya Teddy yayigize mugaje ndaza kuyigira mu Kirundi. Twebwe ba je na Chimamanda turagira kuri TikTok kuva lundi gushika vendredi ama live yo kugira tugire éveil de conscience surtout kuri génération Z aba bana bavutse bafise 25 ans 26 ans bavutse les années 2000 les années 2001 2002 kuko ubunye nabo barakuze n'abana bafise 25 ans twasanze ari abana tudabora b'abajene batazi ikintu na kimwe kiriko kiraba mu gihugu n'abana bibereye mu birori batazi histoire iri kwiraba kandi bari ndani mu Burundi. So rero benshi baratanguye kuba interesse ni vyiza tumaze amezi abiri tubikora. Ikindi nashaka kuvuga ni ikintu kijanye n'irya video wa postinze washizeko urya Maslow ariko aravuga bijya bintu vy'imipanga ndashaka nayone kugira d'abord context gatonya kuko nivyo bindi vy'aba mafamily ariko aragenda Tanzania niho ne vyavuye. Imbere ya Maslow imbere yuko aza hariho umumama yaje atubwira témoignage yabaye l'année passée ariko aravuga ibintu bijanye n'amakontenere 40 yari yaje kuri Port de Dar es Salaam Tanzania. Ayo makontenere 40 yategerezwa kuja kuba shipped mu Burundi hama baca baratanga igiturire kugira ntaze kuba checked ntaze kugurugwa arengane gutyo nyene. Jere ndi turiko turavyumviriza kuri live twaramubaza ibibazo none ayo makontenere ko iki yabatanga igiturire arengana atabaye checked acera tugaye ko hariho umukozi rero umwe yagize intrigue aragenda arabomora igufura rugurura ikontenere imwe baca basangamwo imipanga mishasha iriko n'amanimero doseri basha imipanga mishasha atakintu kimwe irakora. Uwo mukozi abibonye aravuga ati ibi bintu nibishoboka iyi mipanga igiye mu Burundi gukora iki bintu nibiki ibintu baca barasaba urusha gukugurura amakontenere yandasigaye basangamwo imipanga kandi izo kontenere zaragiye zaje l'année passée. Amaze rero kuvuga ivyo niho Maslow yaciye aza. Maslow rero acatangura kuvuga bijya je ncagoma ndamubwira ati iyo mipanga muriko murakarisha niho yacaye atangura yo kuvyemera avuga ati imipanga turayifise kujya namwe ngo ababirigi bayibahaye muri 72 ngo natwe ubu nituru yacu barayiduhaye. Yabivuze Chimamanda yumva turi kumwe turumigwa aravuga ati tuzobatema ngo abatutsi ngo bari kuri liste ngo bobo ngo bameze neza ngo turabazi ngo basigaye mwese ngo akazokakaza tuzobakata amazuru. Mwaravyumvise mwese ko arabivuga. Twebwe turumigwa turabura aho dukwigwa arashiramo n'ibitutsi byinshi tutashoboye gushiramo hajya anye mugabo ivyo byose tubivuga kugira twabipartaja kugira mu vyumve yuko sans même faire des recherches bonyene baravyivugira yuko barindiriye ko ifirimbi ivuga gusa nayo imipanga yonyene yaramaze gutangwa kandi bica bikonkorda nayo makontenere 40 uwo mumama yarahejeje kutubwira. Bon ivyo bitihwe hage turiko turabandanya rero mu yindi live niho haci haza uwundi mugore yari yaje muri mariage rero acara tubwira yuko hariho amafamiye ane yamenye y'abategetsi baba abagore b'abategetsi bari kumwe n'abana babo baje muri mariage hama bonyene barivugira yuko batazosubira inyuma kubera mu Burundi hariho ibintu biriko birategurwa babivuga mu migani mugabo ukabona neza yuko abo bana baje biteguye izo famiye zaje ziteguye kudasubira inyuma. Tanzania iri kwirugururira imiryango abamambiro muri CNDD kugira bahunge ico bariko barahunga nta muntu numwe akiza
kumbaza rero Renorde ngo mvuge amazina, ivyo ni ibintu abadede bagize iminsi bakoresha kugira novuga badiscredite ivyo abantu baba bariko baravuga, ama analyse baba bariko baragira, bakavuga ngo vuga exactement ngo XYZ abantu ngo bahunza baribo. Tout ça ce sont des pièges. Ivyo bintu abadede n'imbombo bakora je ivyo twebwe kuri TikTok twe nibikora. Ico tuca dukora cyo tubaha confrontation, tukababwira ati nawe namba ufise ama preuve yuko bagihari bivuge nawe. Tugire confrontation ngaho bivuge. So je rero sinobabwira ngo liste ngo y'amazina ngo niyi kuko ivyo sivyo narimwo. Twebwe duhoriya l'information, abashoboye kuyiverifya bakayiverifya, mugabo nta kibuza yuko information itangwa. Sinzi yuko nogereza ngaho ku byo wambajije canke nimba hari ikintu ushaka ko mbandanya nokivuga. Yego je numva bikwiye kandi nivyo abo bivugisha ngo tubavuga rero ahubwo n'inkozi z'ikibi baba bashaka kuja kurondera uwo yahungishije abantu kugira bamutoteze ntihagire n'uzosubira guhungisha biwe, kandi abo bahungisha nyene abantu babo n'abantu ahubwo ce sont des signes du temps. Ni nko kubona igicu kiriko kiraza ukavuga uti burya imvura igirigwe, kuko nkuko nabivuze muri introduction abadede ntibahunze ubukene kuko nibo biba igihugu. Iyo miryango yabo ntiyohunze yaba ari question y'ubukene, ariko bahunga ikindi kintu ou eux-mêmes ne se sentent pas en sécurité. Ikindi kintu peut-être nashaka kongera ko reno peut-être utamajije yego kagenda yego naco ne cavuzwe cyane kuri TikTok ni ikintu kijanye n'amadeshe y'abantu babicanyi turiko turaronka mu Burundi kubera ama conflit ari muri Est du Congo. Mu Burundi hariko haraza interahamwe, mu Burundi hariko haza abawazarenda aribo bamayimayi bajya abantu n'imbonera kure zuzuranye imipanga. Hariho nibivugwa yuko ujya muzungu yari yatwaye amafaranga mu Rwanda kuyatanga, ubu unya ari mu Burundi bariko bagira inama awiklo na CNDD FDD nabo bicanyi ku bintu bariko barategura ata muntu numwazi. Tout ça ce sont des spéculations ziguma zica kuri TikTok, kandi mbona neza yuko il faut faire des enquêtes pour savoir si ça c'est vrai, kandi nitugira ubwoba bwo kubidenonsa ibi bintu. Mu Burundi hariyo interahamwe n'abantu bicana batagetinga izuru. So ibi bintu ni ibintu biriko birugururirwa n'igihugu cy'u Burundi, barabugurura bakaza bakabahereza amakaranga muntu bakaba barundi bakiyemfilitra muri twebwe. Umunsi hazovuga ifirimbi bace batangura bica abantu bavuga bati raba ivyo M23 canke Red Tabara baheje gukora kandi ari bo baheje kubikora. So ibi navyo ne n'ibintu biriko biraca kuri TikTok bavuga ati denonsa ibi bintu muvuge yuko mu Burundi abawazarendo n'intera hamwe zuzuyeyo everywhere. Murakoze cyane. Ego cyane kagenda urakoze cyane, ahubwo kugira iyo cri d'alarme abariko baratwumviriza bamenye yuko kagenda ari yansavye kugira titre ivuga iti imipanga irahari basigaje kuvuza ifirimbi. Ndamubwira nti ico kintu abantu bava bacakira ukuntu, reka mvuge nti ahubwo iyi silence twumva niki ko twese tuguma turonka ama message. Je personnellement naranse ama message menshi kuri WhatsApp y'abantu bambwiye bati nariko ndayagana naka yari yaje kuramutsa madamu acambwira yuko muri quartier wabo bariko baradistribuer imipanga. Hariho n'ibintu nigeze kuba partage nanje il y a quelques mois ama screenshot y'ama message que je recevais. Et dernièrement aussi j'ai reçu ama message y'umuntu ambwira ati butari tubarize ayo manama ariko arabera igitega yabo banyamahanga hamwe n'abadede donc aba généraux nibiki biriko biraba. Donc namwebwe nimwishire à notre place uronse ayo ma info wocugumuru unumye uzineze ko ari ibintu ki risque do nyene gukwega karambaraye mu buzima bw'abantu. Nuko reka nakire Chimamanda mwaramwumvise muri audio wa muntu yiyita Maslow ariko aravuga ko azotema abantu. Chimamanda aramubwira ati ivyo bintu uzopfa utabishitseko. Chimamanda karibu cane gose. Murakoze sinzi ko mwumva. Turakumva neza cane gose. Karibu. Murakoze ndabashimiye.
ngira ngo hano nashobora kuduga ku ijambo hari ico ego Chimamanda duga ku ijambo nta shida duga directement. murakoze cyane. Icambere hano mu bintu je nkunda kwibandamwo murabizi nahora nibanda mu bintu bijanye n'ivyo ijambo ry'Imana. Mu nyuma yaho ngenda ndabona ibintu bimwe na bimwe birimo bikorwa atari vyiza kandi tudakunda tudashima nkuko dusanzwe tugenda turahanura mu buzima butandukanye. Je nta nubwo n'umunyepolitike nta nubwo shaka kubibamwo, ariko ndakunda guhanura abarundi bene wacu hagira ibintu baza barahindura. Rimwe hari abantu bazazamuka hano bakambwira ngo ngurumva wewe ngo witanije ngo kuko bavuga ngo ndi umututsi ndiko ngo ndi umuhutu ndiko babifata, ngurumva ngo wifatanije ngo n'abatutsi baraba ivyo je ntabwo birimo kubera ko nta mututsi nta muhutu imbere yanje. Nimba bafatira ku izuru muri za Nigeria muri South Africa hari abantu bafite amazuru manini arenza yiwanje ntabwo bitwa abahutu cyangwa abatutsi. Ibi ni ibintu by'iwacu ngaho i Burundi hamwe ni Rwanda. Now je ntabwo mvuga ngo yego narabonye imipanga barayizanye, ntabwo mvuga ngo yego narabonye ko batanguye kwica oya, ariko ngira analyze nkabikomparinga hamwe n'ibindi nkaca mbihuza n'ivyo ndiko ndabona kandi numva nkasanga vya bintu tubikofrimize ni nkavyo. Reka ntanga akarorero ku kintu ca mbere. Murazi ko ngaho mu Rwanda hariho abo bisi ntera hamwe. Izo ntera hamwe murazi imyitwarire yazo. Wasanga izo ntera hamwe harimwo abana bakiri bato babahaye inkoni, babahaye imipanga, babahaye ibiti vy'inkoho, babahaye ibitandukanye, amaririmbo baririmba, abantu babita inyenzi, bariye babita amazina aciriritse, abagereranya n'amasazi n'ibintu bitandukanye. Kugeza aho izo ntera hamwe wasanga zitwara nk'abasazi. Ukamenga n'abantu bariye amavubi mu mabarabara biruka uko bagomba atakintu bagera umutwe. Tugaca tugaruka rero iwacu naho i Burundi ngo tubihuze n'ivyo bintu. Ugatusanga hariho urwaruka rw'imbonerakure. Kera bavuga ngo imbonerakure zose nimbi hariho biza ariko hariho benshi. Ubwo rwaruka rwitwara nk'abasazi. Ejo bundi mwarabonye ngaho umugabo ayoboye imbonerakure umenga hari Muramvya yasohoye video yambaye inkoho y'igiti. Umugabo yambaye exactly ntavyabindi vyaba mu Rwanda vyazantera hamwe afise inkoho y'igiti, ariko avuga ngo ubutazotora CNDD-FDD abararondera ahantu ahungira. Ubwo umuntu avuga ngo umurundi atazotora ahunge, ariko yirukana umurundi mugenzi we arimo ategura iki? Tugaca tubona yuko hariho bamwe bimwe bavuga yuko bicwa nivyo kuko utemeranije nabo baca batangura kukwirukako bakakomora. Uyu munsi usanga bamwe bafise amahiri aririmba indirimbo ngo tuzokumesa bamesa ndo umurundi ku murundi ngo bazomumesa, uwo batavyumva kumwe ngo bazomumesa, uwo batemeranya bimwe ngo bazomumesa. Ibi bijanye n'ivyo bwoko je ni mu magroupe yabo amwe ndabona ngaho ukumva bari kwandira ngo ntabwenge ugira ngo barya ngo tuzobakorera ko nabene baratumaze. Fise n'ivyemezo izo message narazitanze ndazipublika amanumero yabo ariko naravyerekana bariko barabivuga n'amagroupe ngo kedekana ngo twakoreye ngo abatutsi ngo kandi gatobasha ahubwo iyo twongerako numero zirahari. So nimba naratanze numero zabo bantu bariko barabivuga, nimba koko leta yacu ibintu itabishigikiye yariko bashakisha ikamufata ikabafunga tukabona yuko yabafunze kuko igihugu kirimo itegeko hakora amategeko ntabwo hakora ari mujambo. Naho tugifatiye kuri ico kintu nyene urabona yuko i Burundi kenshi na kenshi n'abantu babibugwa muri ibi babibugwa nk'ivyo byo muri Kongo bijya bagiye muri Kongo ntabwo bavuga yuko ngo bagiye kugarura amahoro, bagiye kugwana ngo n'abantu bitwa ngo n'abatutsi niko babivuga ngo umwaka ni wa mututsi. Kubera iki bavuga ngo babandi bagira imyigaragambyo muri 2015 ngo bagiye guca muri M23 ngo baje gutugwana. Rero ngo bijya ngo uriko bikugwa ngo n'abatutsi ivyo bari bivuga ku mugaragaro izuba riva ngo niba baje gakudutera ngo mugaba niba bagatura bati niyo bihenda bari abatutsi bagaca muri M23 bakaza ngo bayogoze Uburundi natwe duzoca tubaja mu tubatemagure n'ivyemaza amapruvu turafite. Nacyo jewe nakora ndavyerekana ngo leta yatwagira ikintu ikora bino bintu bihagarike agomba gusabwa ngo ngo twogufata twokwica ngo twogufata twokwereka kandi turiko tubabwira vyo ariko akanyuma ngomba kurangiriza bavyanka bavyemera mu Burundi bazogwana. Ndavuga impamvu urabona aba bayobozi bacu b'u Burundi nta muntu bagemuka, abaganga bama bomutse bahunze, abarimu baguma bomuka bahunga, abacamanza bahunga, mu bashinga amateka nuko nyine baguma bahunga, abarundi bagenzi babo kubera kwirukanwa ko na bamwe mu mbonerakure baguma bahunga. Umuntu wese aguma ahunga ava mu gihugu ava mu gihugu. Nta barundi bazokwemera kuguma bava impunzi hanze y'u Burundi
hazogera igihe barambirwe bavuga bati tugomba gusubira iwacu kuri gakondo yacu mu gihugu cyacu. Ivyo bavuga ngo nimuze tugwane ngo twe ngo tubereke ni umurundi azobereka agwana ku murundi n'amaraso azoseseka. Turahanura abarundi hamwe n'abagize leta y'u Burundi bicaye bino bintu babikemure, kubera ko batabikemuye hakiri kare bazobura ikizokurikira. Akaba ari ikindi kibazo mufise muze kumaza aho. Thank you. Ego, merci beaucoup Chimamanda. Abariko baratwumva, iyo screenshot avuze narayibashiriye ko ngaha nyene kuri Twitter hariho umuntu ariko arihayagiza ko habaye genocide muri 93, ahubwo akavuga yuko itabaye bikwiye ko hapfuye bake, ko bari gukora nyene akantu gasukuye, akavuga kandi yuko bari pre kubibandanya. Uyu Chimamanda mubona baramurembeje ngo nuko atabashigikiye mu bube gito bwabo bwo gushaka kumara abantu. Hama ibi vyuko bazoca birara mu bantu batewe, nkuko umenga nta murundi numwe ashobora kuza kubohora igihugu nkuko Dede yayigize baza ngaha kutwigamba ko ngo carabavunye. None nta wundi murundi covuna kugira kibohore. Bakaca bavuga ngo oh tuzoca dutema abo bantu bose basigaye. Rero ukaburi mu Burundi uriko urumva ibi bintu, ndakubwiza ukuri ushobora kuba wipfuza ko bitoba, nanje ndipfuza ko bitazoba. J'aimerais avoir tort. J'aimerais yuko Chimamanda, Kagenda, Teddy Mazina, Renaud, twese abatwandikiye baturungikira ayo mapreuve, j'aimerais ko boba baratubesha. Ariko ndababwiza ukuri. Nahanyu kwiyumvira mukaraba. Je nuko ngira ntangure kuduza abantu bapoza ama question abashitsi banje. Ariko nibi ndababwiye ni nous allons vers le pire. Ariko iyi silence irarengeje, ukaba ufise umugenza kiri mu Burundi, mukaba mufise umuntu ashobora kubibira ibanga, nahanyu kuraba ukuntu muzobigenza. Eske muzotega izosi mutega itama babatemagure mwese babamare? Ivyo ntavyo nzi. Je sinobabwira ngo kora iki canke rikiki, sinzi ico nobabwira, ariko ntimuze muvuge yuko umuntu atari yarababuriye. Kandi mwana ashaka imbonera kure none ntimuzibona ivyo bariko barakora. Mubona umenga basa n'abantu. Je sinzi Teddy ariko ntiwagira uvuge. Oui, Nagomba, juste avant les questions, complèta. Mugabo, j'ai une analyse comparative, parce qu'en fait, il y a du Burundi, c'est problématique, en fait. Kubera abarundi bibaza ko magogo babayemo atari ibintu bitigeze bibaho. Muri 63 ni nabanibuka neza hariho ikete Kayibanda yanditse igihe abo bitinyenzi bari bahungiye Burundi, d'ailleurs bateye benshi baje mu Burundi ya atake nto y'inyenzi, ari kumwe en fait état major y'u Rwanda yari ifiswe n'ababirigi pour l'histoire, hein. Colonel, je pense colonel Legiste qui yari administrateur militaire, c'était le seul qui existait dans la région. Kugira ngo ahashe iyo leta y'abatutsi igihe bagira ico bise revolution. Hari kete ntuze Kayibanda yandikira abaguverineri n'abaministre n'abachef b'amakambi ababwira bati nimubareke batere abari mu gihugu bazosanga twabamaze. Ni kugira complete ivyo yari karavuga Chimamanda, abantu bavuga bati ni muza ariko nta muntu muzosanga. Ivyo bintu byaravuzwe n'abagosora wenyene nawe nyene. Bagosora avuga ati bon, je vais préparer l'apocalypse, donc naho muturusha ingufu militairement canke FPR kikiya gihe yari imaze kubagondoza kugira bemere gusinya, yavuze ati nta muntu muzosanga, kandi yabaye ya genocide bakoreye abatutsi muri Congo. Pour ma petite histoire personnelle, hari umuntu tuzinanye wo muri ivyo bita ama société civile yo muri Congo, mugara abantu en fait bintera hamwe techniquement yampamagaye ambwira ati mbega wibaza yuko abantu babo mu association yacu M23 izogira iki bagira? Ndamubwira ati jewe ku bintu ndayizi ko abasivile utafashe ingoho ntacyo bakugira, nta problem. Hamarambe yatuvira kwiki uti ibi bintu biriko birovyumvira kwiki, kandi ariwe munyegoma. Ndamubwira nti nta muntu azosubira kwicwa canke ngo aribwe mwibarabara kubera ubwoko bwiwe, yaba umubembe, yaba mu Ruba, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umunande, umunyanga canke umuhavu. Harambwira ngo abandi mu zindi ntara wabiyumviriye. Ndamubwira nti niba bakora ko bajya abahungu bazoza kubakingira. Donc iyo menace yo kuvuga ati nimwasaba agateka kanyu turabamarira imiryango yaramyeho. Elle n'est pas burundaise, elle est dans l'idéologie du génocide abantu bagwanya.
akantu ko gusoza kugira abantu bashobore kubaza. La fois passée, j'ai insisté sur la lutte révolutionnaire et contre une entreprise de nettoyage ethnique, en fait, Neva, où le président général Evariste yagiye kwishoramo kuja kugerageza kwirukana abatutsi bose bo muri Masisi, abatutsi bo muri za Nord Kivu no kumanuka n'abahema batemagurwa hariya ruguru turi gusubira hepfo no muri Sud Kivu abanyamurenge et tout le reste. Ugiye kuraba ugize monitoring ukaraba inyigisho zitangwa n'abasirikare ba M23 hari ahantu ejo bundi akamina n'imbaraga inzahabu yarake iri yarake Albert sizo ukuntu ba M23 yagize changement hamwe bahindura bataliyoni bakazana iyindi canke kompanyi baca barengera ku bantu bakorana nabo canke b'abatutsi barabica bisha abantu nka 3-4 hama abandi 9 barabura irenge. Afande Julien ari watwara akarere araza arababwira ati twe twaje kurwanya ideologie y'ivangura, yavuze ati discrimination, ati ikitugenza intambara yacu nuko umuntu wese agira uburenganzira, ati ababikoze turabafata kandi bazohanwa kandi uzosubira amenye ko atazoducika. Ico ni cyambere. Bumvirije yandi ma video abantu nk'abafande Mandela hari ma video yagiye rasohoka ari celebre nivyo bigisha. Ejo bundi G5 wabo ari chargé de l'échange, d'éducation des populations, parce que nico kibazo dufise ni ndero bijya bintu umuntu afata umuntu yambara ingoho y'igiti kujya bivuze Chimamanda akabwira abantu ngo utazotora president Neva ngo arabiyahungira cyangwa tuzomumesa cyangwa tuzomumenagura kumwe bagenda barabiririmba. Afande Sabimana yaravuze ati ushobora gusiba mu bikorwa rusange, ushobora kubera wamenyereye kwiba kubandanya wiba mugabo tuzokwigisha kugira umenye gusodera itunga ry'igihugu, atari kuzosubiramo ibintu bitakwira agenda aravuga bimwe yita abantu inzoka zo kwica n'ibindi. Ati inyisha zoduha ntazopfa yibagiye mu buzima, ati tuzomuhana duhashije. Niyo ngwara turwaye i Burundi ntidushobora gutwagwa na leta ariyo iri inyuma yabaye umuzarendo igacika intera hamwe ikarengera igahishira cyangwa ikemera yuko mu gihugu abantu bashobora kuvuga ko bazomara abandi. Kugira nsoze kugira mbwira abantu ubu intambara igeze ku bupaka kandi uvirizovamwo bemera banka uvirizovamwo ko ni muri Kongo. Leta y'u Burundi nico gihugu cyonyine gisigaye muri Kongo, n'aba South Africa n'aba Malawi n'aba Tanzania batekeye. Abariko baravuga ngo bariko baraza bazana Black Water ibizoba byose bajya abahungu bari wabo ni gakondo zabo, baba abanyamurenge baba abanyamasisi baba abakongomani uko bari l'armée révolutionnaire congolaise uko bari kose bavuga bati aha ni wacu, aba bantu ntacyo bafise bakora. Twosaba yuko abantu baba amagabo kubera naho hatoba catastrophe canke intambara yeruye bazociza bazokwica bazohonyora canke bazoziza ubusa canke bazodusukako intera hamwe badusukemwo umuzarendo badusukemwo FRDC badusukemwo nibonera kure muri ujya muji puisque iyo ntambara yegereye umuji. Donc ni kugira abantu bakanure abasirikare biwacu nibaba ndibaza ko bakiriho kandi harimo abashinga nahe muri nibakingira abantu ukora abantu ntibashobora kubandanya bazira ubusa bazira inda z'abandi. Abatunze abana babo bazobahungisha abafise amafaranga mugaba bakene canke abantu batagira uburyo uno munsi bwo kugira aho bahungishiriza abana bazoribwa canke bazokwicwa canke abagore bazosambanywa n'abo bantu bazokwinjira. Ndizeye ko ivyo mvuga bitazoba mugabo tous les éléments sont réunis. Donc reka ngarukire ngaha hama abantu bagende barabaza mugabo tureke gukora politique politicienne y'abantu bavuga ibintu batadudurira ko situation. Donc l'essence ni kibiriti biri kumwe hasigaye gusa ko badomeka. Murakoze. Ego nijya mbonera kure Masolo yaravyivugiye ati turindiriye ifirimbi imipanga turayifise. Ikindi nababwira Dede burya ntiyagabanyije kwica baramaze abasenere
baramara abantu bose banavyita safisha ibindi bavyita kamwe kamwe donc umugambi wo kwica wowo ni kawaida haba amahoro hataba amahoro umuntu yigwana ko atigwana ko baguma bica gusa nyene ngira ivyo nivyo vyo kuvuga ati mukihenda mukihagarara ko mutemeye ko tubakati zosi mutigwanye ko ubuhoho tuzoca twica bose nkuko umenga ntibari basanzwe bariko barica numva umenga abarundi vraiment sinzi mugani wa Teddy kubona tugeza aha tukiri bazima ni chance nyinshi cyane gose twaronse imana yaradutabaye yaradukijije reka nakire Diane apoza ma question abashitsi banje hama tubandanye merci. Ok, bon après-midi, bonsoir, bon, nous hari un peu de bruit, ngabo mbabari. Sigaye ninya no kubaza parce que baba bariko baravuga ngo ndatera urwamo bwinshi. They know, devra mbabari, baba bariko baranyutagiriza ndatera urwamo, bon, sorry. Yego ndiko ndakumva. Urumva Teddy yavuze ngo je préfère être alarmiste que naïf. Muri Espagne, abatazi kimba muri Espagne, muri mu mapayi espagnol harabaye mu misi heze umwana yapfuye yicwa afite pressentiment yuko bahava bamwica, sivyo? Iyi ni histoire nzoyishira kuri Twitter ejo. Nico gituma igihe wumva hariho une certaine alarme yuko ushobora kuba ikintu ni ugukoresha intuition hama ukagerageza kuraba na l'entour urimo siko bon ndashaka kubabaza ikintu kimwe n'igihe umuntu yabaye vice president nka Sindimo ashobora kubahuka akavuga nk'ibyo yavuze mu minsi heze eske hari ikindi kintu turindiriye ça c'est un Chimanda ndamukurikira kuri TikTok n'uyu unye Kagenda ndabakurikira ama space abamwe hari igihe ngo kuri Twitter nibaza ko nayo kugera inose ibintu biriko biraba si ibintu byo gufata mineneza sibyo ikibazo dufite twebwe muri opposition donc je nibaza ko ndi mu opposant j'ai pas nta mugambwe mfise nta namwe nshyigikiye ndamacinga na MCD sindayinjiramo ndafite ibintu byinshi bon ndiko ndaraba ahantu nzokwicara mugabo hari igihe haba ibintu wowe nyene ukwikestion ukavuga uti why ndiko mvuga kweli iki opposition ikibazo dufise muri uyu mwanya nuko tutari hamwe sino ibintu byose CNDD iriko irakora iravuga ayo ashaka nuko aziko tutari hamwe sibyo nanamye ndabivuga no kuri X ukiyoze kubona ko dufise effort nini ibi byose ntabyo bacatubwira sibyo daba ayo message twuma turiko turatanga c'est pas alarmant kuri CNDD c'est pas du tout alarmant kuri CNDD kuko umwanya opposition itari kumwe hamwe no turacavuga ibyo dushaka turacica abo dushaka nta bantu bafise force bafise mugabo ibi turabizi yuko ibintu by'imipanga ibintu by'abantu bashaka kwica abantu ibintu bo bagize tekinike kuva no mu babanyi kuva kera haheze n'imyaka ingahe bakontorora amakaye abantu turi muri opposition ntabyo tugeze tubona ko ari ibintu très alarmant donc barakoreshe communication ikomeye barakoresha no kugura abantu ubu rero ikibazo rero nshaka kubaza Teddy Chimarant na Kagenda ni kubaza bati mwe mukurikirana ibintu cy'ukwe mubona yuko twebwe ubu kuri iyi saha abantu ko turi muri opposition dushobora kuvuga twakoresha ubuhe bubasha kugira dutangure kurwanya naho unye bari muri campagne parce que unye bari muri campagne c'est-à-dire natwe rero hari indi campagne tugize gukora bo duhanura iki parce que ubu mwanya ubwira ntuzi ukora ikosa muri 2025 ureke kurwanya CNDD nama ndabikora muri izo ndashaka kumenya ikintu twakora parce que ubu no kubavirira ibi byose by'imipanga by'ibiki babitegure mugana natwe turashobora kubyica
mugabo igihe hariho amaparti menshi ya opposition umwe wese yitwara uko yishaka ntabwo tuzabishobora tubwiza kuja hamwe icyo rero ikibazo ni cyateye sinzi ko n'abagize ikibazo cy'ubwitasi mugabo muri uyu mwanya ikibazo cya mbere ni uko mwe mubona umuntu yubahutse nka kindi bakavuga nk'ibyo avuga bakavuga ibindi byose ariko bavuga ayandi maparti mubona tuja he mubona ni iki twe twakora murakoze. Ray, donc kwishura rapidement. Oui, ego reka mpesize ikintu kimwe ni murabe mwese ngaha hejuru nanditse nti mwijambo yashikirije ejo bundi Neva yagize ati hari abavuga ngo nta bigwanisho mufise ngo ngo bigwanisho barazi ibyo ari byo. Ico gihe hari muri février za 13 hari ca gihe Bukavu yagira ifatwe. Neva yari yabibonye ko igisirikare ciwe kigira gikubitwa. Ico gihe rero kwavuga yuko agira generalize intambara. Aho rero hariho message nari narose kuri WhatsApp umuntu yambwira ati hama by the way Ray twaye ko tuyaga ibindi bintu ati story ya distribution de machette iyi ishize mu gasho wa mu journaliste Sandra ati j'ai eu une visiteuse aba hajya bon narahafutse kuko hari guhava hamenyekana yambwiye ko imbonesi bazihaye amabayonete monstre genre zimwe za Rambo je suppose ko yambwiye ko uwo yayisanganye chez lui ngo ntaho yari bwayibone ngo yo kuzokora hageze umugenza acambwira ati urabwira Pasi ya active ses sources il y a probablement de la matière voilà donc ibi bintu byuko hatanzwe imipanga byaravuzwe j'ai eu des amis babinyandikiye et là uyu niwe nashoboye kugira screenshot sans trop montrer les détails kugira ibihume nibave bimufata bimukorere nabi donc nuko ibi bintu two turababwira si ibintu twipfuza ko byo bashikira ahubwo tubibabwira kugira ntihagire n'ikintu na kimwe kibashikira ntihagire n'ubajya ugwara nuko mumenye ibyo mubayemo donc Teddy Diane yari yagupojeje question sinzi ko twokwakira Ferdos hamutume wishura byose cyangwa umwishura amace twakira Ferdos reka nyarutseho gato. Ok. Reka ouais. Bon en fait si tu veux kwishura après Teddy ego bien sûr sinzi yari yavuze akantu kuri sindi mu mugabo sida ko kubera ibyo yiyumvira yarabivuze kandi nawe muramuzi ikintu kiri constant yo gukora iri fondamental en fait tuvuga nkaho Bujumbura yo barimo abantu bari batari kumwe na CNDD-FDD baba ba SNL canke abaki abatutsi de manière générale nubwo hari abatutsi naho hari abatutsi benshi bari muri CNDD-FDD bamwe d'ailleurs ni bamwe bavuga batanguye gufata indege biruka canke bahunga harimo n'abahutu barahunga d'ailleurs ibyo wacu bantuze babahungu bari muri CBR hari bamwe bahungiye Buraya batunye musi bitanda bariko basabazi anyway hariho phénomène psychologique iri fondamental yo appréhender en fait état psychologique turimo twese ukuyemo aba bantu bamwe ba société civile batigeze badohoka kuva 2015 bagumye bahagaze murabazi d'ailleurs babizira batukwa badatukwa mugabo batahagaritse kwandika batahagaritse gutabariza batahagaritse gufasha n'abantu mu media abandi bantu ihonya ry'abantu sivuze ihonya bwoko ihonya ry'abantu muri 2015 n'imyaka yakurikiye habaye traumatisme iremereye cyane haba mu gisirikare haba mu gisivile haba muri société civile haba mu bantu ruguru haba mu migambwe hari abantu benshi tutazomenya igitigiri cyangwa tuzorondera ibitigi tuzobimenya dutebye donc hariho traumatisme muri société donc kugira ndamwishure rapidement la dame nuko turazi ko hakira abagabo c'est vrai yuko hari muri twebwe hari abakijije agatwe baciye mu minwe y'intoki aba CNDD kubera iyo badufata bari kutugira inyama natwe mugabo abantu nibashira ubwoba kandi bitegure ntibate gutera utabateye mugabo amenye yuko nibatitegura bazobarira ko abana abagore abakobwa nkuko byagiye birabahandi projet ziriho ideologie iriho n'ibikoresho biriho na leta itagira gahunda leta yajanye mu manga
ikacimbika imaze gushika mu manga munsi ikagura n'amapere mekanike bakabandanya biyimba umenga ntiturashika aho umuntu adashika kubura igitoro kubura isukari kubura ibintu byose ukabura amafaranga ukabura nica ntikize gushika aho ugenda kwica abandi bantu bari mu gihugu cyabo ari abo bantu nyene bo muri Kongo bagiye kurondera gushika muri za Nord Kivu ubu baje barabakinagiza bagira basubize Bujumbura. So abantu batihagaze ko nta uzobatabara, nta muzungu azotabara, abazungu bari kumwe nabo, abazungu urapfa barakumara bakakubwira ngo ntibari bavyumvise ngo barihenze muri bavyita erreur d'appréciation, utigwanyeho n'abanyamurenge barigwanaho na M23 yakoze mouvement révolutionnaire kugira igwanye iyoho nyabwoko, kandi si niko mvugira abatutsi canke abahutu, mvuga yuko abantu babwirizwa kuja hamwe bagira iyo esprit révolutionnaire yuko umuntu gukingira umurundi, gukingira ubuzima, gukingira uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese biriho. Ibintu batuzanyemo bakadutera ubwoba ku buryo umuntu atakicuboka kuvuga tubireke. Twe twaragerageje muri société civile avec toutes les critiques les qualités les défauts qu'on avait, mugabo abantu nibamenye yuko intambara iri ku muhango itabaye ubu izoba hanyuma, mugabo bamenye nabo ko bashobora kwikingira, kandi traumatisme babateye hamwe bayora abantu bakagenda bagata mu Rusizi bagata ahandi bagahamba bagakerera, bamenye yuko badahagurutse bo bizokwama biba. Donc il faut yuko tuva muri iyo logique coloniale de domination, d'écrasement et de génocide iri mu karere d'idéologie d'élimination d'une catégorie de la population, tuje nk'abandi ibindi bihugu byabaye kujya M23 bikoze, kujya mu Rwanda babikoze, tuje muri logique révolutionnaire yo guhaguruka ivuga ati turi bamwe, turabarundi ntiturabahutu n'abatutsi, tugira twubaka igihugu gishobora umuntu ashobora kujya ku ishuri, umuntu ashobora kugura igitoro, umuntu ashobora kugura itongo ntibari mwibe etc. Murakoze ngarukire ngaho. Ego merci Kagenda, hari ico mwari mufise mwongereza ko? Ego kandi ndashimiye Teddy kuri iyo nyisha atanze, vraiment ni inyishu nziza cyane gose. Je mugabo ndashaka gatonya kwinjira plus en detail kugira peut-être abashaka kuja hamwe nabo batahure neza ico gukora. Tout d'abord uku turiko turabona ko hariho amasinye y'ibintu bishobora kuba vy'ubwicanyi mu Burundi, hariho n'ayandi masinye yerekana yuko revolution nayo ishobora gukunda. Turafise abasoda bashika 9,000 batanze ibigwanisho, baravuga ati twe turitanze kuri M23. Benshi muri bo amavideo yarasohotse bafashwe bari mu ma interview bariko baravyivugira, n'abantu bafashwe neza kandi n'abantu bariko barabaforme. Aba revolutionnaire dutegerezwa kwiyaranja tukaja en contact nabo. Si ukuvuga ngo bigende gute ngaha kuri space, no, turaba revolutionnaire, il faut ko duhaguruka tukiyaranja tukavugana nabo basoda b'abarundi neva yarungitse kandi batakicemera ordre za president. N'abantu bashobora gukoreshwa kugira habeho protection militaire kubaba bariko baricwa n'izo ntera hamwe nabo bawazarendo n'imbonera kura arizo Red Tabara. Ico ni cambere. Ica kabiri, il faut ko tudenonsa ibintu ababirigi bariko barakora na Tanzania. Aba bantu n'abantu bariko baraduteranya hagati yacu. Izi nama aya masinye y'amanama ariko araba awiklo, il faut ko tuyadenonsa. Ibuye riserutse ntiriba rikicisha isuka, mugabo tudaseruye iryo buye communauté internationale ntizobibona, ntizobibaza. Murabe muri Congo amarezo sosio ibintu yakoze gushika no kubajwere hamwe bagira amasinye gushira ku munwa ukuboko n'ibiki pour dénoncer des choses. Kwisi ubu hariho pouvoir exécutif, hariho pouvoir législatif, hariho pouvoir judiciaire, nkuko hariho na pouvoir médiatique. Le pouvoir médiatique rero ni iwacu, ni yaba diaspora. Diane yabivuze aravuga ati aba revolutionnaire turasinziriye, kanguka rero tudenonse ibi bintu, tudenonse imipanga yinjiye ikinjira mu makontenere kandi Tanzania ikavyemera. Tudenonse izi nama z'ababirigi ziza kubera nga le même gars qui était au Rwanda, c'est le même gars qui est au Burundi. Pourquoi c'est le même gars? Pourquoi est-ce que c'est à huis clos? Ibi bintu byose bivugwa mu ba parlementaire basigaye biyidentifia comme des ethnies. Ukasanga muri liste y'abazokwitoza ngo baba parlementaire hariho colonne yanditsemwe ngo ethnie.
kandi tuzi neza yuko ethnie ari ikintu cazanywe n'amarate abazungu badupimye kugira barabe amazuru asongoye n'ayafyase. Twebwe kera ivyo bintu ntivyari bihari, hari imiryango n'amaclan, nta bindi nivyo tuzi. Donc il faut qu'on dénonce. Turafise abantu bazi kumonta ama video neza, abantu bashobora gupartager ya monte muyatange bayapartage. Kujya hari aka video nabonye ka Maison Shalom bavuga ati turacariho, partage n'izindi video abantu muzi kumonta ama video muyatange tuyatange. Tu dénonce iyi mipanga s'il vous plaît, tu dénonce la présence y'intera hamwe, tu dénonce la présence y'abawazarenda aribo bamayimayi bajya abantu, tu dénonce n'imbonera kura arizo Red Tabara. Ivyo bintu tubivuga uko biri kandi tubivuze uko na communauté internationale n'abarundi twese tuzohaguruka. Il faut éveiller les consciences tugira amahoro. Ego merci. Imbere yuko mpa ijambo undi muntu abapoza ama question, nagira ndabereke ikindi mpejeje reka ndayiba partager muri space. Le 14, non, le 18 février. Donc, 5 jours après, il y a un message naronka. Jenaïron, c'est le 13 février. Le 18 février, SOS Mediati est indiqué. Distribution d'armes aux Imbonerakure. La population est dans l'angoisse. Des armes de différents calibres ainsi que des tenues militaires auraient été distribuées aux jeunes Imbonerakure à partir du 14 février dans quatre communes de Cibitoki. Mugina, Mabayi, Rugombo et Buganda. Abantu bibaza yuko ari ibintu byo mu Cibitoki gusa, ibyo ni by'abajournaliste bamenye, ibyo batamenye kenshi nivyo biba ari byinshi cyane. Nuko reka tubandanye. Umuntu yari yashitse yakurikira ni Bitar, hagakurikira Umuhinda, hama Oscar Tra. Karibu ni Bitar. Urakoze Reynold. Ndakuramukije. Ego karibu gose cyane. Merci, muranyumva? Turakumva neza. Ndanezerewe cyane n'ikiganiro. Nukuri jewe ndakurikira ama space menshi mugabo ngeze kuri space ya Butari Reynold yo sindakuzi mugabo uyu munsi ho washizemwe n'ubundi muntu nkunda gukurikira yitwa Chimamanda. Ndababwije ukuri, amahoro mu Burundi azozanwa n'ivyimviro byanyu, kandi ndabateye intege mubandanye muri iyo nzira, kuko ibintu bivugwa abantu je sinzi ko abantu twaciye mu ishuri, sinzi ko ivyo twagiye kwiga ntabyo tuzi. Abazungu baratwigishije ibugugu ngo twagiye mu ishuri kwiga amashuri mugabo twagiye kwiga amacakubiri. Hanyuma jewe numva ari espoir kuri jewe CNDD-FDD n'ukuri kuri jewe numva ari umuvumo Uburundi bwaronse mugabo ngira ngo ni ikintu cyaduhaye natwe dukanure tubone ukuri kuko CNDD-FDD je nayihunze kuva muri 2005 numvise itsinze Rekomino, naciye ndesida kuva mu Burundi. Kubera iki? Kubera ukuntu yigenjeje mu ishamba, itegera abantu kwibarabara. Wowe uja mu ishamba ugiye kugwanira kubanya akarenganyo kabaye mu ntwaro za kera, hanyuma ukaja uja kugira akarenganyo karengeje n'akari kahari. Urumva rero jewe niyumvira yuko n'ukuri CNDD-FDD yarateye ikibazo, hama 2015 biba akamaramaza. Yavuze ati utarimwa nka twebwe nahore, none tubimbwa twese tuzobimbwa. Urumva ubu CNDD ndayikonsidera nk'umuntu ari musi y'imbwa, mugabo bavuga ati wewe nyubaha, utanyubashe naho urakabona. Erega aho tugeze tugeze ahantu habi cyane. Ibintu by'ubwoko ni ibintu by'ubujuju bitagira aho bitugeza. Mugabo rero iyi ntwaro vraiment imaze imyaka 20 cyane yumvira no abarundi twabaye gute, turi abaki.
jewe rero ntangaruka rero nkaja ngaruka iyi ntuze izi concentration mugira ko ntuze ku rubuga n'ukuri reka tubibonanye ntihagire nta by'ubwoko birimwo nube gito tubuze leadership naho yawe umutwa akadutwara neza 99% bomwubaha mugabo leadership ni ikintu gikomeye cyane leadership ni ikintu kitagira ntuzekane n'umuntu agira abantu akabahuza mugabo twebwe turacana mu bya byumviro ngo ujya ngo ninde ngo ibiki naco bizodushikanako reka turondere twige tukoresha ubwenge Imana yaduhaye tuzorondere umuride aduhuza ari umuhutu ari umuganwa ari umuhututsi ari umutwa nta kibazo turengane ibintu byantuze by'ama considération ethnique kinompa de valeur aba mu bihugu tubayemwo abazungu ibyo nta nibyo biyumvira baraba ibyumviro by'umuntu mugabo nitwaguma muri ubwo bujiji umugani wa Chimamanda tuzopfa nk'imbwa tugira amahoro. Merci kutwibutsa yuko abantu batazanye ubuntu ahubwo n'imbwa turazibeshera ntituzibona zitemana egoho hama nkuko bivuze byari ikintu nabonye nkitangura ama space hari abantu bashatse kuzana utuntu tw'udutiku two kujyanajyana ariko novuga ngo tubareke mu byabo bashobora kuba bari kuri mission bibandanirize bagira utwo tuntu two kujyanajyana ko hari nk'umuntu ariko arandika ati mbega ko Sinduhije yahaririye kwiyo mipanga itatanzwe none jewe sindi muri MSD Sinduhije sindamuserukira kandi n'umugabo ashobora kwivugira wenyene igituma yabihaririye jevyo ndababwiye na message naronse y'abantu nizeye kandi nzi neza cyane gose n'abantu tuyaga n'umuntu ushobora kuburi kuramubaza ati bite muhira madamu abana ukaza wumva muri conversation ati by the way tugira duheze conversation akaca nyandikira ivyo oya donc il faut pas kuza hari abantu baba bashaka gupolitiza ibintu bêtement nabashiriye ko ngaha hejuru uyu yitwa bizohinduka bizobavako nambabarire vraiment ni waba ufise amabife na Sinduhije ejo arafise space je pense canke ikiganiro kuri Zoom muzabimubaze twebwe vraiment ibyo tubabwiye n'ukuri kuraho kandi nipfuza ahubwo ko bitoba ari ibyo turiko turavuga ndavyipfuza cyane ariko malheureusement nta bantu 18 bashobora kukwandikira barihenze hama bandi ukazosanga bariko babibwira kagenda hama Chimamanda akaca twereka ama screenshot hama Teddy Mazina akatubwira ama info yaronse nk'umujournaliste come on les gars il y a trop de signes zerekana aho ibintu biriko biraja namwe murabona ukuntu imbonera kuri zikomporta basa nk'abantu bari ahantu muri puraye bari prêt gufata inkoko yose irenganye bagakerera donc faites attention monsieur Oscar karibu ijambo nigwanyu oui murakoze kumpa ijambo nibaza ko munyumva turabumva neza nahora ndabakurikirana mugabo sinari bwashobore kugira ico nshikirije kuri urubuga rwawe utegura ngize iminsi numviriza ama space y'abarundi abakongomani abanyarwanda ikiboneka nuko ikigaragara ikibazo c'ubwoko cyasubiye kuba ikibazo gikomeye mu karere uravye ingene umututsi wese mu karere bamwasumira yuko ari umunyarwanda ni ibintu biteye ubwoba jewe rero ikintu mbona cihutirwa nico kibazo no kugishira kuri agenda tukaraba ingene ico kibazo covugwa ku buryo ibintu by'ubwoko kuko umututsi w'umurundi umututsi w'umunyarwanda umututsi w'umukongomani bose babashira muri meme pake ico ni kimwe kucerekeye ic'ubwoko kucerekeye iwacu mu Burundi je kuva muri 2010 ndimwe nkurikirana politike y'igihugu wanashaka ndi no muri opposition
gushika ama coalition yagiye araba 2015 gushika uno musi hari abantu bavuga ngo amatora ya 2025 ntashobora kutubana murabona ko yabaye ibi muriko muravuga ngo ingene biriko ropire iyo turiko turaja nta utabibona mugabo tukaraba ivyo muriko nk'ubu hari umuntu numvise kuvuga ngo Rede Tabara ngo nimbonera kure abavuga Alexis Nduhije bakavuga ko yagize genocide na se yagize genocide sindumuvugizi wa Alexis Nduhije sindumuvugizi no wa Rede Tabara mugabo nk'umuntu nabaye muri opposition nzingene ingene amanama ama manifestation twagiye turagira ngahi Buraya nzi abana bavuye mu Burundi bava mu ama manifestation bagenda muri izo za Rede Tabara bamwe bapfuye ahandi bakiri kuri tere mukaca mubita imbonera kure ukacuraba n'umuridere yari yaragiye imbere muri opposition atigeze ahinduka mu mwita umugenocidere nk'abandi nagira mbaze cambere Teddy ndamubona agira ama reportage muri Congo aja kuraba M23 Teddy ndazi n'umuntu akurikirana cyane ivy'igihugu cy'u Burundi Teddy aremezanya nabo bantu bavuga ko Rede Tabara nabo ari mbonera kure ikibazo dufise mes chers amis si uwo mu interview hejeje avuze ngo icungu bwoko je sindaki mu Burundi ndufise ikibazo cy'ubwoko mu Burundi dufise ikibazo cyane c'intara baravuga ati uyu muntu atavaha ninde uyu muntu ise ninde yakoze iki turafise ikibazo cyane ku buryo CNDD-FDD ntivyase ko tuyikuraho ngo nukubera ikomeye CNDD abarundi barataye confiance nta muntu na je narataye confiance wari wese yataye confiance uri kurumviriza no kuza kuvuga je namanumva n'intera hamwe zo mu Rwanda ngene zivuga ko zizokura ubutegetsi bwa FPR ejo namwe niko natwe niko tuzoguba tumeze kujya kwine hamwe ngo twe nuko ico dutandukaniye ko nta genocide twakoze nkabo tuzoguma tuvuga turira ngo neva ngo aragiye ngo abantu ngo batanze ibintu by'ama information ni vyiza kuyatanga none muri ko mukora iki turiko dukora iki nukuvuga yuko nukuvuga gusa mwarose gushimira rero Moscow yazanye akakantu aho tuzoza turidogera nta nikindi na kimwe tuzohindura gusa turabeshanya tukabesha abantu hari abantu bacu bari mu Burundi beshi none wewe uri mu revolutionnaire wewe iyo ntandi mu revolutionnaire nari kuba narahunze kubera iki uri mu revolutionnaire ntusubire kuvuga gutyo rero none mwe ko muvuga iki muvuga abantu kagenda mureke yexprime aheze kuvuga muri ko muvuga ngo Rede Tabara nimbonera kure urashaka kuvuga nk'umuntu avuga ngo Rede Tabara nimbonera kure mukamureka akabandanya avuga ni mwama mubivuga ngaho muri Rede Tabara abantu bagiye bihevye batemajugura baba engineer bari ubu bari bamaze imyaka 10 wagiye afise 20 afise 35 wagize afise 30 afise 40 basaje ntibararongora ukaje muza kuvuga ngo nimbonera kure mwebwe nimwe mutuma urugamba rudinda Oscar nshuti twebwe jewe personnellement sinigera ntuka umurundi wese yafashe ibigwanisho ico kintu uzokimenye na mbega yitwa gute wa musenera ari muri Congo nanza bampema je sinshobora kumukritika umuntu wese agwanya Dede sindigera ndamukritika kandi bijya bintu vyo kugwanya bagwanya Dede ahubwo je ntavyo ndimwo muraraba neza abagwanya Dede ko batari muri mission yo kuzazanira abantu jewe sindimwo mu bantu bagwanya Dede Dayere na mvuga nti Rede Tabara na Barundi yego barakoze amakosa baragize ibijya by'abanyamurenge twamatwumva ariko nahabo kubihegra n'abanyamurenge Dayere mu makuru numvise ntanashaka no gushira kure birashoboka ko boba barabiyaze nabo gusa nuko ibibera kuri Tera n'ibibera kuri Twitter biri très différent biri très différent donc mugabo jewe ukazonyumva ndiko ndagwanya umurundi d'abord wari we wese en general atari umudede asha uzobunyihenze donc kuza ngaha kumbwira ngo nama ndi mu kiyago cyo kugwanya bene bacu uri kurandengera karimbi par contre ikintu je ntashobora gukora bijya nk'ubu hari umuntu yabajije question ati kweri iki Sinduhije yahaririye imipanga ivyo muba mundengeye karimbi Sinduhije je naramutumiye muri space turi kumwe na Blaise iyo question nari mubajije yatanze explication ziwe zijanye nawe niwe ni opinion yiwe kweri ko abarundi mudashobora kudifferencier iyo uwundi muntu niwe si jewe si Teddy si Mbonimpa Pierre Claver n'uwundi muntu niwe yabivuze
twe ni je sinca mfata responsabilité y'ivyo yavuze. Ivyo ndababwiye jewe ivyo nzi, Teddy ababwira ivyazi, Kagenda ababwira ivyazi, nawe utubwira ivyo uzi. Nk'abarundi turayaga. Hama ivyo navyo by'abantu bazanye iyo trend yo kujyana yo kugwanya opposition kugira berekane ngo ntaho tuzoshika bobo batarimwo, oya iyo chantage ntizoshoboka kuko na Dede ivuga iti tuzobicira abanyu nimwashaka kwidefanda, nimwazana revolution tuzobicira abanyu. Bajya abandi nabo bati tuzobicira akazi mutadushizemwo. Nta numwe muri abo bose azogira ico ashitseko. Ico co mbaye ndakikubwira. Donc ibandanirize Oscar uvuga kubandanye. Ngira nje gituma Kagenda ariko akubwira ati nimba uri mu revolutionnaire reka nawe kugwanya abandi. Oya hari ikintu nongeye kuri ivyo reka no kwishura ku bibazo. Ego reka duhe ijambo Kagenda hama Teddy ace yishura. Just one second. Nagira manze meze hama musi. Okay, Kagenda reka tumureke Oscar kameme nk'umushitsi ashikiriza iciyumviro hama de toute façon isi ntahigirije twese turaha muraza kuronka umwanya wo kwishura. Murakoze kuko nagerageza kubumviriza nkavuga gake ico nagira ndangirize ko nuko je mbona kuvuga ni vyiza ariko simbona ibikorwa vyageze ndavye mobilisation yari muri 2015 2018 nibaza ko ata muntu ubu aho tugeze yoba citabira abantu bavuze ngo bagiye kugwanya ubwo butegetsi niyo mwokorganiza manifestation ntawoza kubera abantu bose tusanga tubeshanya ivyo wambaje ngo ndi revolutionnaire jewe nibaza yuko nari revolutionnaire kera mu ubu ndabirabira kure. Voilà rero ndeka kuvuga ngo uri revolutionnaire rero kandi utariwe. Sino revolutionnaire muri kama attaque personnelle yakubwiye yuko yamubaye ubu uya yabaye desu. None hari problem. Icyo nashaka kuvuga kuri ivyo reno de nuko iyo umuntu atanguye kuvuga ngo ibintu ngo turiko turakora ngo tumaze ngo imyaka ngo turiko turabikora ngo none ngo ubona ngo turiko dushika hehe utangura kudekuraja abantu bo basanzwe babibirimwo basanzwe babibandanya. Je trouve que atakina kimwe de positif buri kurazana peut-être ushaka kumenya ama information y'ibintu bigeze canke y'ibiriko birakogwa urashaka kubibaza ukavuga uti mbe aba revolutionnaire bubu ivyo muriko murakora muko mukora iki mugakuza uba négativiste gutyo onye ivyo je trouve que ce n'est pas du tout quelque chose à dire. Merci. OK, merci pour ton intervention. Teddy Madina, karibu. Oui, voilà. Nagomba kugira bon, hari kibazo bambaje directement. Je vais y venir. Nagomba kuvuga kuri Kagenda yavuze 9000 prisonniers ntabariyo. Nta 9000 prisonniers bariho, na 9000 prisonniers niho batunga bagaburire. Hariyo imbohe, hariyo mateko y'abarundi kandi mateko z'abarundi ntizagiye muri training canke ngo zinjire muri M23. Ni imbohe basaba bari reconnu par la Croix-Rouge, basaba d'ailleurs kudataha, bamwe basaba ko bajana handi bakarongera ubuhungiro ko bazi ko boshikira mu gasho. Donc nta bihumbi 9 biriho, bihumbi 9 kugaburira ibihumbi 9 ufuma ugaburira ingabo zawe kugaburira mateko. Donc nagomba kugira precision. Muga imbohe ziriho abo bafata, muga baranabavuza barabagaburira baroga kandi bagira naho batorokera. Uko ntaho wotorokuja ubuhoho biragendeka kubera muri za Masisi n'ahandi urashobora kurengana uri mu bwoko bw'abatutsi mugabo hakaba à l'époque bakibafata muri ya bataille ya mbere ya Gicanga d'ailleurs ya Gicanga aho bakubikiga ubwa mbere hamwe hapfa wa mu officier twagateretse n'abandi igihe ba mercenaires bakubitwa kiya gihe n'ugutoroka umututsi waratoroka ugaca wicwa n'abazarendo donc ntaho bagira baje. So imbohe ziriho mugabo si ubwoko bumwe n'abahutu n'abatutsi kujya babarungika hagera bakavuga bati twe tugomba kuja kwibohora peut-être ko bazoja kwibohora hagera bakavuga bati dushiremo bashi tuje kugwara tubafashe urugamba navyo birashoboka mugabo ivyo nta biriho ya pas 9000 n'ama chiffre ari complètement farfelu militairement logistiquement ntibishoboka. Bon tugaruke ku kibazo bambarira ati retabara nibonera kure je nibaza ko sinzi ahantu narungurutse mbona umengo hari abantu bo muri MSD kandi MSD plus ou moins murabizi ko plus ou moins proche bazogira spécial yabo ico kibazo murakibabaza
problématique la complexité de l'information autour ya Red Tabara utarimwo itera ibibazo. Jewe ico nanse nuko hari abantu bamwe Renoze ariko aravuga ugira uravuga ikintu bakakubaza ngo Red Tabara yumvira kwiki. Je naco ndayumvira ko sindimwo ibindaba kandi igifaransa ciza cyane je n'en ai rien à cirer pour le moment en tout cas. Niba bamwe ndabazi turamaze kudebata turamaze kudiscuta mugabo sindimwo ntibindaba sinabagaye nimbarira kure kubera no muri iyo bari muri za Itombe ubu n'ahandi problématique ihari ni polémique iri autour je namaze kugira ama space explique l'étymologie bagishikayo za 2010 reportage ya mbere narabivuze ubwa mbere ya France 24 yakozwe na Pauline Simboni na Julien Sauvage